Kaze mu kiganiro intwaro nziza. Ikiganiro mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro cy'uno munsi tubashikiriza ivy'ishirahamwe rijejwe gusubiza mu zabo abahungutse OIM ryafashije mu makomine agize intara ya Cibitoke, ribicishije mu gutunganya neza ibibazo vy'amatongo yabo, uburaro bwiza, amazi meza n'amagara meza. Uno munsi tukaba tubayagira igice ca kabiri c'ingabire gizwe n'amapikipiki 12 hamwe n'imodokari imwe. Iyo modokari ikaba yahawe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, bikazofasha mu gukurikirana ibikorwa vyo kwandika amatongo mu makomine. Ayo mapikipiki akaba yaronkejwe intara ya Cibitoke kw'igenekerezo rya 21 Ruheshi uyu mwaka. Tubamenyesha ko iryo shirahamwe OIM rimaze gufasha mu bisata ntunganya amatongo vy'amakomine 30 agize intara zitanu z'igihugu arizo Ruyigi, Cankuzo, Muyinga, Kirundo na Cibitoke. Buramatari w'intara ya Cibitoke, Colonel de Police Bizoza Kareme, mwijambo ryiwe ry'ikaze yarakengurukiye leta mvyeyi, leta nkozi yama yitaho abenegihugu ngo babeho neza. Yarashimiye kandi ishirahamwe OIM ukugene ryitaho abahungutse. Mufashe dukengurukire leta mvyeyi, leta nkozi yo idahengesha kwitaho abenegihugu mu kuba hafi, mu kubashigikira ibikorwa bitandukanye, eka no mu kubaronsa ubwo buryo bwose bwotuma abenegihugu babaho neza. Twebwe dukengurukire n'ishirahamwe OIM kuba umugambi wayo wo gufasha abahungutse kuronsa ingabire nk'iyi, ibisata bijeje gutunganya amatongo makomine, turiko baramashime cyane rwose. Nyakubahwa umwarimu w'umushikiranganje, turabaha ikaze mu ntara ya Cibitoke, ntara umutekano ari wose, kanatsindana mwaho mwaciye mwabonye ko abenegihugu bari mu kivi. Tongere kandi tunabakengurukire kubona mwemeye guteteka iyi ntara mu kuza gushikiriza, kugira ngo mudufashe gushikiriza bino bikoresho amakomine bizofasha abenegihugu bose kwandikisha amatongo yabo. Mu miseze naciye muri titre foncier ndabaza tembega mubona meze gute, bavuga ko intara Cibitoke ari iya mbere mu kwandikisha amatongo. Bati kandi igituma mubikora nuko muzi ko umuntu amaze kwandikisha itongo aca arondera akagurane bigatuma yiteza imbere. Ubu rero aba baronse bino bikoresho bagiye koroherwa mu bikorwa, baronse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ibi rero bije ari byo kuvuga ati umurimo mujejwe mu gukora mutekanye, mutavuga ati dusivye kubera kubona twiyunguruza, umwanya wose abenegihugu bazobitura, twizera ko muzobikora ataguhiga imanga. Reka rero twonge tubaha ikaze, tubakengurukira, mugubwe neza mu kanya kose muza kumara hano. Murakoze, Imana ibahezagire. Umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, nibona Bonansize Celestin, akaba ariwe yari yaserukiye leta muri ivyo birori, yarakengurukiye
ku izina ry'ubushikiranganji ishirahamwe OIM mu bikorwa rimaze kurangura mu gihugu. Nuko rero uno munsi ishirahamwe OIM bijejwe umugambi wo gusubiza mu zabo abahungutse biciye mu gutunganya neza ibibazo by'amatongo yabo, uburaro bwiza, amazi meza, amagara meza, eka n'ibindi. OIM rero iramutse ishikiriza igice ca kabiri. Byumvikana yuko igice ca mbere kita caratanzwe c'ingabire igizwe n'amamoto hamwe n'imodokari ku bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusange n'umutekano. Iyo ngabire rero igizwe n'amapikipiki 12 hamwe n'imodokari imwe ndetse n'izo bijana. Ivyo rero bizohabwa ibiro ntunganyamatongo yo mu makomine agize intara ya Cibitoke ni 16. Imodokari nayo ikazofasha ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano mu gukurikirana ibikorwa vya OIM. Aha twibutse ko tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2023 ingabire ya mbere igizwe n'ibikoresho byo mu biro by'ibiro ntunganya matongo mu makomine 6 yose yatanzwe, harimwo na ordinateur 6, no kuvuga ordinateur imwe ku ikomine. OIM rero iramaze kurangura ibitari bike mu gihugu mu bisata bitandukanye. Dufatiye ku gisata ntunganyamatongo, OIM iramaze gufasha intara 5 arizo Cankuzo, Ruyigi, Muyinga, Kirundo na Cibitoke. Izo ntara zose zikaba zararonkejwe ibikoresho vyo korosha ibikorwa. Makomine 30 agize izo ntara, ayo makomine yose yararonkejwe imoto 2, imashini nyabwonko imwe hamwe n'ibikoresho byose byo mu biro, harimwo n'ivyo gupima amatongo. OIM yaratanze serveur igezweho ku munyamabanga ntahigayezwa w'igisata ntunganyamatongo. Irafasha mu gushiraho itunganywa mu buhinga bwa none impapuro ntunganyamatongo ihereye mu makomine 6 ya Kirundo. Ubu naho baratanze imodoka ku bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu gukurikirana ibikorwa vya OIM. Yarongeye arasaba ishirahamwe OIM ko ibikorwa rikora byo gutunganya amatongo ryo bikwiragiza mu gihugu cyose, na cyane cyane aho ritarashika na rijya itongo ari inkoramutima ku Murundi. Ku izina ry'ubushikiranganji twagomba dushimire cyane ishirahamwe OIM ku bikorwa rikora mu gihugu kandi bagatanga ibikoresho biboneka byo korosha ibikorwa. OIM turayisabye ko ibikorwa byayo byo gukingira amatongo bikorera mu makomine yose bitarakorerwamo, kuko itongo ku Murundi ni inkora mutima. OIM turayisaba gukurikiza mu makomine yose, gukwiragiza mu makomine yose y'igihugu za nyigisho zo mu buhinga bwa none ku bakozi bose b'ibiro ntunganyamatongo. OIM turayisaba kandi ko yofasha mu ishiraho ry'ubuhinga bwo guhanahana amakuru ku vyerekeye amatongo.
Bimenyimana Nestor umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi yaramenyesheje ko iyo ngabire baronse ije gufasha mu bikorwa byo gushikana mu zabo abarundi bahungutse. Yaramenyesheje kandi ko bafise umugambi wo kubandanya mu zindi ntara batarashikamwo. Nkuko mwabibonye aha mu ntara c'Ibitoke tuheje kwakira ibikoresho byo gushigikira ibisata ntunganyamatongo vy'amakomine 6 agize intara ya Cibitoke. Ikaba ingabire ya kabiri ije yiyongera ku ngabire yari yatanzwe itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu muri umwaka nyene, nayo yari yigizwe n'ibikoresho vyo mu biro n'amamashini nyabwonko. Ni mu mugambi rero dusanzwe dukorana n'ishiramwe mpuzamakungu OIM, umugambi ujanye no gushigikira abahungutse mu kubashikana mu vyabo, mu kubaronsa amatongo atagira amatati, kubaronsa amazi meza, uburaro bwiza n'amagara meza. Aha rero iyi ngabire turose igizwe n'amapikipiki 12, no kuvuga ipikipiki zibiri ku ikomine hamwe n'imodokari izoja mu bushikiranganje kugira ngo izirakurikirana ibikorwa vya buri munsi bikorwa n'ishiramwe mpuzamakungu OIM. Rero iyi ngabire ije kugira idufashe cyane muri bya bikorwa bijanye no gushikana mu zabo vyiza by'abantu abarundi bahunguka. Ndabibutse ko iyi ntara igize 5 mu ntara dutanzemo ibikoresho mwene ibi byo gufasha ijyamigwije ntunganyamatongo y'amakomine. Twahereye mu ntara ya Ruyigi, turaja mu ntara ya Cankuzo, turaja mu ntara ya Kirundo, Muyinga, ubu naho tugeze mu Cibitoke. Muri umwaka turafise umugambi wo kubandanya n'izindi ntara bizovana n'intunganyo y'ibikorwa hamwe naho tubona bikenewe cyane gose kurusha ibi ahandi. Turiko turavugana na OIM kugira turabe intara zikeneye gose iyo mfashanyo gusumvya izindi abarizo tuzoca duherako. Turashimira cyane gose OIM shira hamwe rijejwe uruja n'uruza rw'abantu mu ijambo nyakwa umwunganizi w'umushikiranganje yashikirije, yarisabye ko ibikorwa byo kwiragizwa mu makomine yose kandi nabo bavyemeye ko bagiye kurondera uburyo kugira ngo ahatarashika ibikorwa byo gufasha amakomine mu bisata bya ntunganyamatongo hose bikorwe gutyo, umwene gihugu ahungutse canke umwene gihugu umusangwa aheze itongo ryiwe ryubahirizwe kandi ronka agaciro. Kandi tumenyeshe ko iyo itongo ryanditswe mu bitabo ntunganyamatongo umwene gihugu acaronka urupapuro ndangatongo, urwo rupapuro rukamufasha kugwanya ubukene kuko arashobora kurutwara muri banki, akarutwara muri ya mashirahamwe yo gutanga ingurane no kuguranana, agaheza akarutanga nk'ingwati bakamuha ingurane akaja gukora ibikorwa vy'iterambere. Murumva ko vy'ukuri itongo ryanditswe mu bisata ntunganyamatongo riheza rikagufasha kwisononura mu buzima bwa misi yose. Yaramenyesheje ko ivyo bikoresho bitangwa na OIM bikurikirana kugira inyungu z'abene gihugu abarizo zije imbere. Yarasabye kandi ko abaronse ivyo bikoresho bo bikoresha neza. Ibi bikoresho bitangwa navuze ko bimaze gutangwa mu makomine 30 agize intara 5 z'iki gihugu cacu. Turabikurikirana. Ubwa mbere hoho twebwe turafise ibisata bijejwe gutahukana impunzi mu burere bune, no kuvuga Imakamba, mu Ruyigi, Muyinga nahi Bujumbura. Umwe wese akarere kose karafise ukarongoye agakurikirana ku munsi akoranye n'ababura amatari b'intara hamwe n'abamustanteri b'amakomine. Burya butumwa bwatanzwe bw'uko ibi bikoresho byo gukoreshwa neza bwatanzwe ba mustanteri ariho bari mbere na bura amatari niho yarari. Rero iyinya tureza tukabikorana muri ya nyabune kugira ngo inyungu y'umwene gihugu abari yije imbere mu bikorwa byose dukora. Aha uwohirahira agakoresha iyi pikipiki mu bikorwa vyiwe atari vy'igihugu ku munota nyene dusha tubimenya, kuko tubibutse ko n'imitumba yose ubu twabahaye amatelefone, leta mvye leta nkoze yarabahaye amatelefone. Umukuru w'umutumba wese turazi nimero ziwe na warazizi wacu ahaceza akatubwira. Buryo ubunya nagoma ndabamenyeshe ko byorose gose gukurikirana biciye mu buhinga bwa none bwo guhamagarana ku matelefone. Nta muntu rero azohirahira ngo ayikoreshe ivyiwe, kuko bibaye ngombwa tuzomuhana abure n'akazi tumwake niyo pikipiki tuyiwe bishoboye kubikurikirana neza. Ikibazo c'imparati ni ikibazo twashikirije
mu bisanzwe ikete ryaragiye mu bushikiranganje bujejwe gutanga imparati kandi bariko baragiga neza cane. Baratubwiye ko muri iyi ndwi iyi nyene idahera tutarose izo mparati, nico gituma zijya pikipiki zaciye zibikwa ku mugwa mukuru w'intara. Tuzoca tuzana bashira ko imparati, bashire ko imparati, bace baheza rero komine yose zitware. Hama rero kubijanye n'impapuro zindi ziherekeza ivyo mamwe nibi, hariho impapuro zitwa assurance, contrôle technique n'ibindi. Twebwe dufatanije n'ishiramwe OIM tureza tugatanga assurance y'umwaka wose, contrôle technique nayo murazi kuri umwaka wose. Ivyo tubitanze kuba kugira tubahe intango ibikurikira amakomine, kuko iyi ni ingabire sintizo. Amakomine niya caheza kaza arabikurikirana ku munsi. Ushima ari n'ingabire, izi pikipiki canke iyo modokari ntizija kwimparati isanzwe, zija kwimparati yanditse ko yuko ico cuma gihawe leta y'u Burundi, ariyo bita mu gifaransa GB, niyo mparati jako. Inyuma y'umwaka rero baraheza bo nyene bagaca baza barakurikirana kugira tubereke ko ibintu abi byabo atari vyawe yeme canke atari vy'ubuyobozi bukuru buje gutahukana impunzi. Aba bantu bazokoresha ibikoresho twifadikanije na nyakubahwa umwunganizi mu butumwa mu mpanuro yatanze, tubasaba kubikoresha neza, tubasaba kubibungabunga. Ibi bikoresho ipikipiki imwe iri mu miliyoni 42, murumva zibiri ni miliyoni 84 dushize mu ikomine kugira tworohereze ibisata ntunganya amatongo. Turabasaba no kuri kuzikoresha neza. Mbere mwabonye ko twabahe n'ibindi bikoresho bibafasha mu kazi kabo, uri ivyuma bishikana amajwi kure kugira bararikira abantu kuza kwandikisha amatongo, kuko turakeneye ko amatongo yose y'igihugu cy'u Burundi yandikwa. Nkabamenyesha ko ubunya dukoranye n'igisata kijejwe gutunganya amatongo mu gihugu, Commission Foncière Nationale mu rurimi rw'igifaransa, tugomba dushireho urubuga rw'ubuhinga bwa none kumenya amatongo yose ari mu gihugu na beneyo. Inamba uri Merikioro ukamenya ati itongo ryanje mfise riraharinganuku, hamwe ufyonze mu buhinga bwa none ku mashini nyabwonko bice bikwereka ati itongo uvuga riraharinganuku mezuku. Gutyo tuzoba turiko turagwanya amatata afatiye ku matongo, tuzoba turiko kandi turagwanya injyane n'ubundi busoma bw'amatongo bwibonekeza hirya no hino. Tumenye kandi uburere burimwe ibibazo butarimwe ibibazo, gutyo umuntu abeho byose abizi. Rero turasaba dushimitse ko abo bantu barose ibi bikoresho bo bibungabunga bafadikanije n'amakomine kugira ngo byukuri bizobagirira akamaro, bigirira akamaro umwene gihugu nkuko bose barundi yama yabiduhimirije. Niyongabo Yohani arongoye igisata ntunganya amatongo ca komine Mugwi yaramenyesheje ko izo pikipiki zigiye kugira akarusho kanini mu bikorwa bajeje. Uyu munsi nkuko mwabibonye shirahamwe OIM Organisation Internationale ryaherutse riduha ingabire ijanye n'amamoto kugira iyo ngabire izofashe mu buryo bwo kuyunguruza ama service foncier kugira tubandanye turangura umurimo tujejwe neza. Akarusho ni kanini cyane kuko kare twara tugenda n'abamotare, komine ikarinda gukota amamoto n'abamotare kabara batujana, komine gacikoresha uburyo bwinshi bwo kwiyunguruza kugira dushike kuri tere. Ubu rero komine igiye gushiramo ibitoro gusa, murumva ko akarusho ari kanini cyane kuri komine no kuri twebwe, kuko twatakaza umwanya mu kuja kurondera abamotare, gasanga umotari agiye kumurondera mukavugana saa 3 akaguhenda gacabanza akaja mu vyiwe agashika saa 6 ugashija kuri tere utevye, ugacusanga bamwe warugiye gupimira biranze, nabo mwari gukorana kuri tere bamwe bita basuzumyi bo ku mutumba nabo nyene biranze, ndetse bamwe banagiye ukarinda kuja mu shuguri ryo kubarondera, bari gupima amatongo 10 ugacusanga upimye amatongo 3 canke rimwe cyangwa ukava utanakoze kubera ko umwanya wawutakaje. Je niteguye kuyikoresha neza nkuko turi responsable b'ivyo bisata, nigezwa kuba responsable w'ibikoresho OIM ironkeje komine kugira bwa bwizi yo komine yari isanzwe inzwimwo ngume muri ubwo butwari nkorera ibanga neza komine yajejwe nabo yashinze neza. Umukozi wa komine agiye kuri tere nukuvuga komine bimutumye imuha ordre de mission, rero ata ordre de mission ufise uburi mu byawe. Iyo mpanuro ndayishima cyane, muri ya mpanuro bama baduhereza nk'abavyeyi kugira kwame turangurana ishaka akazi tujejwe tudaciye hirya no hino.
yaratanze impanuro kandi kubo basangiye ako kazi ko bokoresha neza izo pikipiki bakazikoresha mu bikorwa zagenewe. Bagenzanje no bahanura yuko nkuko babivuze izi moto batozikoresha ubutaxi moto canke bazikoresha mu zindi afere ziwabo, bozikoresha by'ukuri uwo murimo kugira zirambe tuzozikoreshe umwanya munini kugira komine ntizohave hahombera ivyo vyuma tubikoreshe ibyo bitagenewe. Nduwayo Hani arongoye igisata ntunganyamatongo ca komine Buganda yaragaragaje umunezero afise kubera iyo ngabire narirya bahora bafise ikibazo cyo kwiyunguruza. Umunezero mwinshi cyane kuba turose ibikoresho kuko byahora bitugora ukuntu twahora twiyunguruza tuja kuri tere. Ni ibyishimo cyane ahubwo Imana ikomeze guhangaza igihugu cyacu cy'u Burundi yongera ikomeza n'ishyirahamwe OIM. Akamaro tugiye kuronka kubera ko turose ibikoresho nuko twahora tugenda ku matere bitugoye, mugabo ubu tukaba tugiye kuja kuri tere. Nk'akarorero twategura tere nka 10 ku munsi, ugasanga kubera ikintu cyo kwideplasa ugasanga tukoza amatera 3, 4, 5, na cyane ko usanga amatere tuba twategekanije usanga abene igihugu bagiye ku matongo kubera ko tubashika ko aho twatanguriye, ugasanga tugiye gushika handi sandwi, ugasanga nk'umuhana mbibe ntabonetse kubera ko amase yabaze kugirane kwitera. Ico gihe tere zigaca zigirane zitakogwa neza nkuko byagize ntibya bitekanijwe. Mugabo ko turozi ingendesho tugiye kuza turakora tere neza ku mwanya ugize nte utegekanijwe. Ibi vyuma nkuko babitushikirije twebwe mu gisata ntunganyamatongo tubifata neza nkuko dusanzwe dufata ibindi. Urazi ko baduhaye na ordinateur na imprimante, ibyo byose tubifata neza uko tuzobizigama. Komini irahari niyo ifise ijambo kuri iki gikoresho nkuko babivuze ati ingene ushigiye gukora igikorwa cyo mu gisata ntunganyamatongo, natwe tuzoyigenderako mu gihe tugiye kuri tere. Yarateye akamo bagenzi we ko bokoresha neza ivyo bikoresho. Akamo ntotera bagenzanje nuko bokwirinda izi ngendeshwa kuzikoresha nabi, cyane murabona ko ibihe turimo ari muci. No batera akamo yuko bozikoresha ibijanye n'igisata ntunganyamatongo, ntibaze kuzigiramwo imanza, ntibaze kuzigiramwo kursi nk'abandi nkuko basanzwe babikora. Bokora akamuntu batera hanini nuko bokora ibijanye n'igisata ntunganyamatongo. General de Brigade Nibonabona Nsize Celestin, umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, yaratanze impanuro kuri ba musitanteri baronkejwe ivyo bikoresho ko bo bikoresha mu bikorwa by'amatongo. Yongera amenyesha ko uzozikoresha mu zindi ntumbero azobihanirwa. Twagira duhe impanuro kuri wa musitanteri muhawe iyi ngabire. Ivyo bikoresho no kuvuga izi moto nizo gufasha igisata ntunganyamatongo, ziri mu minwe ya komine ariko siza musitanteri. Mwirinde kuzikoresha bitari bikorwa by'amatongo. Komine zifate intumbero yo gushigikira les services fonciers communaux, kuko iyo zikora neza zinjiza uburyo muri komine. Mwirinde kuzikoresha taxi moto, kuzicisha amahera, kuko bizomenyekana ko ariko bazikoresha muri iyo ntumbero azohanwa. Nshuti bagenzi muduteze yompi, ikiganiro cyacu kigarukiye ngaha naho ubutaha.